bagenzi bi ijwi ryo kugwiza umwimbu ariyo Kazoza FM, bakunzi bagenzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs, ikiganiro cihaye intumbero yo guterera uwo wese avyifuza, aba ngahe iwacu mu Burundi canke ahandi, akaba yifuza kumenya ururimi. Ikiganiro Deutsche Kurs rero cihaye iyo ntumbero yo guterera, mugitegurirwa na Centre Multiculturel Allemand iri muri Université y'u Burundi, akaba ari jewe Paul Ndayihereje akibashikiriza. None ga uno munsi ico kiganiro kiza gushimikira kuki? Kuri uno munsi turaza gutera intambwe tuje mwido nido mu kintu gishasha novuga tumaze gushikako ngaha. Mu kiganiro giheruka twararabiye hamwe ikiranga amaverbe atari make twabonye twize ngaha, ico bisako nico bidasa. Twaravuze yuko atari izo gusa, yuko uko ari zitatu twabonye: règle mäßige, reka ndabisubiremo, règle mäßige uruhande rumwe, kurundi uno règle mäßige, uwundi mugwi wari Hilfsverb. Navuze ndi iyi niyo migwi tumaze gushika ko, tumaze kuganira ko, ndi mugabo burya iri vuga ry'ikidagi rifise ibi biranga bitari bike. Nimufatire gusa kuri ibi bibiri tumaze kubona, aho twabonye yuko sur le plan de sa forme, sur le plan morphologique, hari die Endung, hakaba na Racine ou Radikal bita Stamm. Muri iki kiganiro c'uno munsi rero mvuze nti turatera intambwe aho tuza kubona ubundi bwoko urabiye kugene bwandikwa, cane cane uravye ukuntu ururimi ruyikoresha. Naha rero tuza kubona iyo structure nshasha bita trennbare Verben. Trennbare Verben n'umurwi wo mu murwi y'ikintu bita Verben mu kidagi. Muribuka yuko uyo murwi wa Verben n'umurwi mu murwi w'amajambo. La langue est faite de plusieurs natures de mots, canke plusieurs mots de formes variées et de formes variées. Rero baragiye barafata ibisa babishira mu murwi, ibi bisa babishira mu murwi. Niho rero bashika rero sur la conclusion yuko urwo rurimi turiko turagerageza kurabira hamwe twiga rufise imirwi mikuru umunani. Mu murwi umwe wose naho nyene hariho des sous-groupes et des sous-groupes. Ivyo vyose bigafatira kuri la forme y'amajambo agizwe umurwi canke le sous-groupe. Reka mwijambo rimwe mvuge un des critères de cette systématisation ou de cette catégorisation y'amajambo. Le facteur, l'indicateur le plus important bafashe en réalité ayo majambo ari mu murwi umwe
icyo usangiye, icyo uyu murwi, icyo ayo majambo asangiye umurwi, icyo ahuriyeko. Icyo naco si kindi, c'est la fonction grammaticale. La fonction grammaticale. Chaque groupe de mots, yaba article, yaba nomen, yaba meme irivuga, yaba un adverbe, il afise une fonction spécifique mu ryungane, une fonction grammaticale qui est remplie. Chacun des éléments constituant iryungane, il afise une fonction grammaticale. Rero ngaha tuza kuraba le grand groupe de verbes, le grand groupe de mots bita verbe. Tukaba twamaze kubona ko hariho deja des sous-groupes. Harimo regelmäßige, regelmäßige n'ibibiranga na Hilfsverb. Uno munsi dutandukire turabe ikintu bita trennbare verbe. Mbega niki gikora gute mu ryungane? Barikoresha gute? Rihadikirizwa gute? Ngivyo ibintu nyamukuru, les différents aspects qui vont nous occuper et nous intéresser autour de ce thème que trennbare verbe. Turaza kubona ingene les formes de conjugaison zisa zimeze, Konjugationsformen, cane cane ikintu cyiswe Satzstellung. Quelle est la position de ces éléments ou de ces verbes quand vous les utilisez dans un contexte bien précis? Donc, quand vous utilisez un verbe y'uyu murwi, mbega bisa gute mu ryungane? Ngibi ahanini les principaux aspects autour du thème trennbare verben. Nibaza ko turiko twevuriwa hamwe, turi mu murwi w'amaverbe. Irivuga ni verbe, amavuga ni verbe. Ayo maverbe arafise ibizitandukanya bituma mbere haba des sous-groupes. Iyi trennbare verbe iri numusu ni sous-groupe de verbes zifite icyo zihurirako sur le plan de la forme, mais surtout sur le plan aussi de l'emplacement que prennent ces verbes quand vous constituez ou quand vous construisez une phrase. Reka tugerageze twumve icyo kumbure gisigura. Burya bati izina ni ry'umuntu, none ni kubera iki bavyise gutyo? Duja tubibona ubu nyene dufashe uburorero. Mugabo twumva amajambo bayitiriye. Trennbare, trennbare, c'est un adjectif dérivé du verbe trennen. Le verbe trennen, trennbare, un adjectif dérivé d'un verbe yitwa trennen. Yandikwa gutya, trennen, trennbare, un adjectif dérivé. None le verbe trennen ivuga iki? Le verbe trennen kidagi ivuga séparer, se séparer de, gutandukana, se séparer. Ibintu vyari hamwe bigize ubucuti aparama budacika, mais burashobora selon le contexte, selon ingene ugikoresheje, birashobora gutandukana bigasukundi. Mugabo ni vya bindi bivuga kwa kundi. Turiko tugerageza kumva igituma bavyita gutyo. Dusha tubibona à l'aide de quelques exemples bien précis. Donc, l'intitulé de la leçon, canke le groupe de ce verbe ou sous-groupe bivana naho umuntu ayifatiye, trennbare verben
le groupe principal, le groupe de mots bita verbe. Izi nazo, le groupe de mots, izo mots nazo, c'est ce qui les distingue d'autres mots. Un verbe, c'est ce qui le distingue d'un autre mot. Tu vois qu'un verbe est un nom. Verbe, mugabo, igize iki, hariho un adjectif imbere, trennbare. Ni kuvuga, c'est un mot. C'est un de ces éléments qui peut, quand on l'utilise, se séparer. Nous pouvons changer de position. Dans l'agencement, dans la morphologie de ce mot, il a hindura ikibanza. Il a hindura, c'est pas pour partir, il a hindura ikibanza. Eka tubirabe dufatiye ku burorero concret niho tuza kuvyumva neza. Duhere ku maverbe novuga asanzwe. Akarorero ni machen canke leben. Machen canke leben. Machen ni faire. Faire, gukora, kugira ikintu. Leben twarakibonye ni habiter canke vivre. Habiter canke vivre. Ngira ngo biroroshe kubona. Izi bazita einfache. Einfache Verben. Ce sont des verbes novuga einfach no kuvuga simple. Einfach ni simple. Leben, vivre, kuba, machen ni zimwe muri uyu murwi wa einfache Verben. Il s'agit ici d'une série de mots, d'une série de verbes pour être complet, qui, dans leur forme définitive, c'est une structure très simplifiée. Murabe damu. Duca tugaruka kuri bya bice bibiri nyamukuru. Dufise ngaha Stamm, tukagira ngaha na Endung, ibice bibiri, sur le plan de la forme. La morphologie est très simplifiée. C'est tout ce groupe de verbes, c'est vraiment une forme comme leben, machen, comme on chiremo wohnen, comme on chiremo kaufen, comme on chiremo. Tous ces mots, tous ces verbes qui ont une forme, on va simplifier. Einfache Verben donc, de par leur forme. Les carrières, tuzishire en parallèle ni qui nous occupe aujourd'hui, à savoir trennbare Verben. Trennbare Verben. Dufata uburorero niho biza kutworohera kumva no kubona. Akarorero mu yandi majambo, mu yandi maverbe atandukanye, dufate aufstehen. Aufstehen mu ijambo rimwe. Aufstehen sigura iki? Kuvyuka. Ivyutse mu gitondo canke waronsa akanya ko kuruhuka ukava mu gitanda ukavyuka ugasubira ku bindi bikorwa. Aufstehen. Aufstehen. Mwumvise ko l'intonation se trouve ngaha kuri iki kintu aufstehen. Akandi karorero ni aufheben. Aufheben. Aufheben isigura iki? Ni novuga gukura ikintu. Gukura ikintu. Itegeko ryarafashwe, abarifashe barafise uburenganzira bwo kurihagarika bakarikura canke bakaba bararihagaritse provisoirement. Aufheben, guhagarika. Ishobora kuba temporairement canke burundu. Aufheben. Akandi karorero dans ce sens ni aufmachen. Aufmachen. Aufmachen nakandi karorero ndabahaye mugabo isiguri iki aufmachen no kugurura.
Aufmachen, ouvrir une porte. Ouvrir une armoire. Aufmachen. Akandi karorero kubakiye mugabo ku kindi kintu nsharabasigurira ubu nyene ni anrufen. Anrufen. Anrufen, au niveau de la prononciation ni kwa kundi. An, la première partie, et il y a là, c'est là où vous mettez la force au niveau de la prononciation. Tu peux ton nom. L'intonation. Ninga anrufen. No kuvuga iki ni guhamagara ku telefone. Anrufen no guhamagara ku telefone. Anstellen. Akandi karorero. Anstellen. Anstellen ni utanga akazi. Anstellen ni engager quelqu'un. Ankommen. Ankommen. Ankommen, c'est arriver. Arriver à destination. Ankommen. Akandi karorero ni ausgehen. Ausgehen. Ausgehen ni sortir. Ugiye gufata un peu d'air frais, canke ukaja guhura n'inshuti canke n'abagenzi. Ausgehen. Akandi karorero kanyuma einkaufen. Einkaufen. Le kuvuga iki einkaufen, c'est faire des achats, faire des provisions. Einkaufen. Einkaufen. Ngubu uburorero buke mu byo tugiye kurabira hamwe kugira ngo turabe ubudasa bw'ayandi maverbe twari tumaze kubona ngaha. Nafashe akarorero kangaha machen, leben, wollen, wohnen, mugabo ushobora kuvuga, kwandika n'izindi zose twabonye gushika ngaha. Ngaha muribuka neza. Ce sont des einfache Verben, zifise une forme sur le plan morphologique très simplifiée. Zifise endungu en, zikagira na racine ariyo bita Stamm. Reka rero dufatire ngaho twihweze neza turabe kandi noneho si ibintu ubwiza kurondera kure biraboneka cyane rwose. Akarorero ka mbere aufstehen. Reka turabe twihweze la forme, la morphologie y'aya majambo duhereye ku mpera. En turiko turiga des verbes, donc nous nous attendons obligatoirement à ce que ces mots se terminent par en chanke en tout court. En ngiyiriko. Aufheben en ngiyiriko. Aufmachen en iriko. Anrufen en iriko. Anstellen en ankommen kwa kundi nyene. Ausgehen und einkaufen. Donc, le fait est qu'au niveau de la fin de ce mot, nous retrouvons en. C'est une preuve, si besoin en était, que nous sommes véritablement dans la catégorie de ce qu'en allemand, de ce que la langue allemande appelle verben. Parce que c'est ça la caractéristique d'un verbe au niveau de sa forme. La forme de l'infinitif de ces verbes en allemand, il se caractérise toujours par une endung qui est vraiment récurrente. Et verbe make, mugabo en novuga, c'est la règle générale. Donc, de ce point de vue, nous sommes bel et bien dans la catégorie de verbes. Où vient la morphologie, où vient la terminaison. Iyindi partie ikurikira, nous nous intéressons à la forme. Morphologie. Stehen. Stehen. Mach. Turayibona mbere ngaha yonyine mach.
turabona Ruf, Stelle, turabona comme tuzi ariyo twize mbere igihe twatangura tubaza woher kommen Sie? Kommen. Mugabo ngaha nous avons un autre type de verbe, ankommen. Ausgehen. Einkaufen, Kauf. Vous l'aurez certainement constaté. Les deux conditions sur le plan de l'aspect morphologique. Nous avons d'une part Endung et N, invariablement. Nous avons une partie qui précède, selon la nature du verbe, stehe, heb, mach, ruf, stelle, komm, gehe et kaufe. Mais vous l'avez sûrement déjà remarqué. Abafise amahigo yo kubona ngaha. Hari ikindi gice kuko en fait toute la forme n'est pas encore complète. Nous avons ici quoi? Nous avons ici auf. Nous avons ici auf. Nous avons ici auf. Ici, pour l'exemple de anrufen, nous avons an. Pour l'exemple du verbe anstellen, nous avons an. Et kommen, nous avons an aussi. Dans le groupe suivant, nous avons plutôt aus. Et dans l'autre exemple, nous avons ein. Au bout du compte donc, et en poussant loin notre curiosité, nous constatons que sur le plan morphologique, finalement, ce n'est pas seulement Endung Stamm, non, hariho ikindi kintu kugira ngo le mot ibe complet du point de vue de sa forme. Kuko uhagaze ngaho ukavuga stehen, eko le mot, le verbe existe bel et bien. Aufheben, heben existe bel et bien. Mugabo, nous constatons que aussi bien pour l'exemple aufstehen, aufheben, aufmachen, nous avons quelque chose qui est devant le radical. Même constat, même observation pour cette catégorie, ce n'est pas auf, c'est plutôt an, pour preuve. An rufen, an stellen, an kommen. Nous avons donc an qui précède le Stamm. Ausgehen. Nous avons un autre type de mot. Aus, et oui, qui se trouve à la place comparable à auf, an dans d'autres exemples. Et enfin, einkaufen. Nous avons ein. None twarabonye yuko iki uhereye ari endung. Iyi tukazi ko ari Stamm. None iki kintu kiri imbere ya Stamm bacita ngo iki ego cane kirafise ingene citwa, kirafise izina. Iryo zina naryo sirindi ni préfixe. Préfixe. Préfixe, c'est le nom appelé à cette partie d'un mot. Exemple, verbe, itangurira iryo jambo. C'est cette partie par laquelle commence finalement la forme de ce mot. Préfixe ni auf, auf, auf. Pour ces exemples, pour ces verbes-ci, ni an, ni aus, ni ein. Ceci pour dire que cette partie du mot qui fait partie intégrante de tout le mot, ça s'appelle préfixe, chanke, vor, Silbe,
préfixe chanke vorsilbe. C'est donc cette partie du mot qui commence un mot, suivi de Stamm et qui se termine par Endung. Donc, twari gushika ngaha tuzi yuko finalement la forme ou oui, le verbe se caractérise par une forme simplifiée, Endung Stamm. Oya, uno munsi turabonye yuko hariho une autre partie qui fait partie intégrante de ce mot. Ce mot, yitwa ngwiki ni préfixe canke vorsilbe, partie d'un mot, partie d'un mot. Et nous venons de constater que cette partie d'un mot, il fait ses formes variées, il fait la forme, par exemple, auf, an, aus, ein, hakaba n'izindi. Mugabo, c'était juste pour une entrée en matière. En essayant de voir cette catégorie de verbes qui ont en réalité une caractéristique en comparant la forme, izi forme twizishasha nizo twari dusanzwe tuzi. Et la grande différence, c'est que finalement, izi catégories de verbes zifise ico ziterako le début sur lequel le mot est construit finalement. Parce que si aka kantu katariho, ntiwavuze rirya verbe, si irya wavuze sikirya wagomba kuvuga. Donc, préfixe canke vorsilbe est une des parties de la forme d'un mot, plus précisément d'un verbe. Niga partie itangura un mot, quand il fait des formes variées et différenciées. Ça fait quand ikindi naco partie intégrante. None ni kubera iki bazita trennbare Verben? Tuhejeje kubona ce qui les caractérise du point de vue de leur forme. Zigizwe Endungsstamm na préfixe. Ni ukuvuga une des parties de ce mot. Urumva les parties ni Endungsstamm na préfixe, canke vorsilbe. Une de ces parties va, à un certain moment de l'emploi, à un certain moment de conjugaison, il va se séparer de son tout. De toute façon, nous savons que dit Endungu est toujours, n'est même pris en compte. Quand vous construisez la conjugaison dans le kommen, ich komme, tu fondes le système, la forme sur le radical. Donc, Endungu yo iragenda. Le radical, nishobora kugenda. C'est la base même du mot. Mais il ne peut pas donc se séparer. Ce qui se sépare finalement, aricho cahaye même izina aya matype de verbe, ni iyi préfixe. Iyi préfixe irahindura iki sépara de novuga de son Stamm pour se placer quelque part. Et c'est ce quelque part et de façon concrète que nous allons essayer de découvrir ensemble la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, et en attendant yuko dusezerana, menya yuko nous venons d'entamer une nouvelle étape où nous avons découvert un nouveau type de phrase igizwe n'ibice bitatu, Endungsstamm na ikiherako préfixe ariyo bita pro. Mugabo, quand vous employez ce verbe, le préfixe peut se séparer et être retrouvé quelque part. Kazoza FM, be your own boss.